gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya. Mu telefone imiryango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo c'amavukiro. Duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo c'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha. Nihaba ivyo bihugu bahungiyemwo byabafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe haba igihugu kimwankira. Turasavye rero yuko ico gihugu cyo barekura bakitahira mu gihugu cyawe c'amavukiro. Mwitegure kubakira kuko nabacu nabanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Nibaba bankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire, twe turiteguye kubakira, hanyuma tuze turabo batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo. Mu baturanyi b'u Burundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana. Nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora. Ubwo iyo politiki niba ariho baganisha, twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko gigomba gukundana n'u Burundi muga kiriko kiriyorobeka cyashize ihwa mu kirenge kugira ngo turihonyore ngo rituzibure, gikoresha uburyarya. Kera kugira ugira umubano mwiza, umwana akoze ikibi mu muryango agahungira mu wundi muryango, wacubaza ujya muryango uti umwana kwaje wanje na mahoro, hanyuma abavyeyi biwe bakavuga bati asize yononye mu rugo murungike ahubwo tumuhane. Ko rero bashaka ubukunzi ku Burundi nibabanze abo bakoze amarorerwa babaduhe, duheze tubacire urubanza. Nta Murundi yakozwe ko nabijya vyago vyo mu 2015 azotekana atabanya babikoze bahanwe, kuko imisi yose basaba ubutungane.